Waragize imyaka 3 ya mariage yacu ari nko mu kuzimu. Kandi rero abarundi ntibavuga, barazi kunyegeza, sinzi aho babitwigishirije, tuzi kunyegeza. Yani niyo dupfa en silence. Mwagira kuba abarundi mugaca muba bakizwa. Yo nayo ikaba indi dimension ya kabiri yo kunyegeza. Ariko tubaho ubuzima tuvuga duti man, sinshaka kubaka nkuko ndavyumva, ariko nshaka kubaka nkuko wowe uvyumva, kugira bize bigirire akamaro abazodukomokako. Hama hejuru nivyo ni muimbaji na mimi niko muhubiri. Tuje kubwira abantu ngo urugo ruko ruratunanira impossible. Yindi shuka ya gatatu. Ni imfura iwabo nkaba umwana wa nyuma. Muca muvyumva ingene bimeze. Imfura umwana wa nyuma. Ivyo vyonyene birashobora kuba intambamyi mu bijanye n'ingene mwese mubibona. So kuza mu rugo ngo ushake guhindura uwo mwubakanye ngo abone ibintu nka wewe ni objectif itagiramwo Kristo na gatoya. Iyo wemereye Imana irakubakira. Iyo wemereye Imana igakora igikorwa cayo mu buzima bwawe, wewe mama, wewe papa, urugo rurubakwa. Kandi ntigubakwa gusa kubw'ineza yamwebwe babiri, ariko no kubw'uruvyaro. No kubw'uruvyaro. Kuko ntituri twebwe twenyene babiri. Hari abadukomokako, hariyo n'abandi. Nkunda kuvuga ngo mariage ni muri ring ya box. Muri ring ya box ari ahantu batwara umuboxer bakakugaranira muri angle. Iyo bakuzanye muri box bakagushira entre imigozi niyi, baraguhonda bakaguhondera rimwe ubura nikigutabara. Muri mariage bwira mu cyayo uti uzohondwa vraiment. Mariage ugatangura kubona mariage irikira kunanira kandi uvuga mu ndimi. Preacher ukabona ibintu birakomeye. Je nahora ndaba madamu nkamubona mu ijoro arikararira. Kubera je ndi umuntu abantu bose bazi ko ndi umuntu mwiza, nkunda abantu, ariko nkabona arikararira kubera je. Ndavuga nti ibintu ni danger kwera. Ibintu birakomeye. Ariko nanje nkumva umenga sishobora kumuhebera kuko yakoze ahantu badakora aha nta muntu numwe ashobora kuhashika, nta muntu numwe aha ntibakorako. Kandi kuko nabanye n'abantu atanu mwahakora, ariko kandi Imana iragushikana ahantu. Urabyumva kenshi nkunda kuvuga ngo mariage ni muri ring ya box. Muri ring ya box ari ahantu batwara umuboxer bakakugaranira muri angle. Iyo bakuzanye muri box bakagushira entre imigozi niyi, baraguhonda bakaguhondera rimwe ubura nikigutabara. Muri mariage bwira mu cyayo uti uzohondwa vraiment. Cyane rero nka twega abagabo b'Abanyafrika turi biti biturirwa. Uravyumva hari ukuntu umugore ashobora kubwira ikintu cumvikana, ariko wo kavuga ati ndaguhoye ton. Ico wavuze cari cako uburyo wakivuze, volume wakoresheje, ingene wari uhagaze, ingene wari ukoze mu mifuko. Ndashimiye Imana cyane muri kino gitondo. Twebwe twubatse turi bato cyane. Yarafise imyaka 26 na ifise imyaka 21. Imana yaduteye iteka cyane, ariko ntivyari vyoroshe kuko kubaka nyene muri bato. Ariko ndashobora gushingira intahe uruhara rw'agakiza mu buzima bwacu no mu bijanye no kubaka urugo rwacu. Nukuri ntituri aba specialist, nta nuwo ndabona umu specialist urugo cyane waronse diplome, ariko iyo wemereye Imana irakubakira. Iyo wemereye Imana igakora igikorwa cayo mu buzima bwawe, wewe mama, wewe papa, urugo rurubakwa. Kandi ntigubakwa gusa kubw'ineza yamwebwe babiri, ariko no kubw'uruvyaro. No kubw'uruvyaro, kuko ntituri twebwe twenyene babiri. Hari abadukomokako, hariyo n'abandi. Ariko tubaho ubuzima tuvuga duti man, sinshaka kubaka nkuko ndavyumva, ariko nshaka kubaka nkuko wowe uvyumva, kugira bize bigirire akamaro abazodukomokako. Amen. Nukuri hari amadetaye menshi y'urugo, hari ibintu vyinshi bitugize, nanjo gituma dukeneye Imana. Murabe mu buzima uzosanga ibintu byose abantu barafata umwanya ukwiye kuvyiga,
ariko birantangaza igene mariage ari ico kintu rimwe rimwe dufata n'umwanya muke wo kucigako, kandi n'ivyo bindi kumbure banka yuko ufashe imodoka udatahura code ya route hava umena abantu kabamara, ariko ngenda kubwiye ko burya n'umuntu aja kubaka atigishwa nawe wene yica vyinshi cyane kurusha n'ivyo umuntu yokwicara muri autoroute. Imana iratwereka yuko ukutamenya ari kimwe mu bintu bitwishe mu buzima bwacu, kandi Imana ikanatwereka yuko iyo ukengereye ubwenge uja kure y'Imana, canke ngo utabwa kure y'Imana kuko wakengereye ubwenge. Ni vyiza yuko usobanukirwa yuko ubwenge nibwo budushoboza kubaka ingo zacu. Ubwenge bw'Imana buradushoboza kubaka ingo nziza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Usomye umurongo nshaka dusoma ni muri Proverbe canke Imigani 24 ku murongo wa 3. Unsomere mu Kirundi Imigani 24 ku murongo wa 3. Birumvikana yuko ica abantu benshi bakunda kwihenda ko twibaza yuko urugo rwubakwa na emotion canke amasantima dufitaniye, ariko Bibiliya ntitubwira ngo emotion canke santima ufitiye wo mwubakanye yuko ari byo vyubaka urugo. Ndamaze kubona abantu uganira nabo bafasha mu rugo bariko barahukana, ariko babajije umuma wese pembene akakubwira ngo ndamukunda cyane, ariko bakaba bakundana cyane, ariko bakaba bari ku muryango wa divorce. Ukayoberwa none ko mukundana muvanye kubera iki? Ngo yave mbaje ndamukunda ngo ariko ntibigishoboka. Abantu ntibatandukana iminsi yose kuko bankana, ariko kandi yaba gukunda gusa canke ibigumbagumba canke emotion dufitani yaba ishobora kubaka urugo, birashoboka ko amadivorce yogabanuka ku rugezo ariko kandi ijambo ry'Imana ritwereka yuko si bigumbagumba, samasantima, si ibyo niyumvamwo, sukungere ndagukunda, si byo vyubaka, ariko icubaka n'ubwenge bubaka rugahagarika urugo. Vyumvikana rero ngo nimba ubwenge buhagarika urugo bukagubaka, birakenerwa cyane yuko abubatse, Bwana sifiwe sana, abubatse birasaba yuko baba ari abantu bashishikara kwigishwa n'Imana, bagomba kuba ari abantu batari mu kutamenya, bagomba kuba ari abantu barushijize kugwiza ubwenge no gusobanukirwa ico barimwo n'intumbero yacu. Kuko kenshi birashika iyo mukigira mariage muri batoya canke ahari hose muyigiriye mukiri muri ya misi yanyu ya mbere, iyo mu Kirundi usanga bagereranya n'imisi y'urubeya. Urabona yuko urubeya umuriro y'uwakijuraka mu mwanya muto ariko gacuzima, ariko ibikomejwe n'inkwi canke n'amakara nibyo bishishikara kubandanya kwaka. Uzobona abantu bakonsoma mariage bakiri muri vya bihe byo gushuha, hama hatangura kugira ivyo mupfa, kuko urukundo rwanyu ruzoba teste canke urukundo rwanyu rurashigwa mu muriro. Uwo muriro ugizwe na vya bindi by'ubuzima bwa misi yose, ingene mubona amafaranga, ingene mufise imigenderanire n'abandi biki. Uko mugenda muronka ibintu byinshi mupfa, niko kwa gushuha canke cagishika kigenda kirategwa. Nimba ari ico conyene rero cari kigize urugo rwanyu, nta kabuza ruzohenuka, kuko rudashinze imizi kure kandi rutubakiye ku bintu bikomeye. Hama rero uko mugira ivyo mutabona kumwe bikabateranya, ugasanga muri ico gihe kwa gushuha kwagabanutse, igisigara gishigikira urugo ni bwa bwenge. Burya bwenge nibwo bushishikara kudufasha kumenya ni gute, uravyumva, dushobora gushishikara tuje imbere, ni gute dushishikara kugaburira ubucuti bwacu, ni gute dushishikara kuvomerera urugo rwacu. Abantu benshi usanga bubatse ariko ntumenye ngo mbe ni gute tuvomerera urukundo rwacu, ni gute tugaburira urukundo rwacu. Igihe hari ikintu kiko kiraza kurugabanya, ni gute dushishikara kugaburira. No kuvuga ngo ubiravye urugendo rwanyu rurero gukubaka ruzoha agaciro ubwenge mufise kurusha uko ruzoha cana agaciro amasantima mufitani. Kuko santima canke ibigumbagumba ni ibintu bivaria, bimeze nk'igicu ca amen. Ariko ubwenge siko,
ubwenge bumeze nka systeme ya main. Urazi systeme ya main naho igicu gipfa guhinduka, ubu mwamaze kubona ko ibikamyo byamaze guhagarara hafi y'ibarara biri pre gutangura kubareya snow yatangura gukoroka anytime. Igituma mushobora gushishikara kubaho ikirere cahindutse nuko hariho ubwenge bumentena ubuzima bugashishikara malgré yuko ikirere cahindutse. So no kuvuga ngo iyo ikirere gihindutse ubuzima buba soutenu n'ubwenge busutena system. So urabona yuko ubuzima rero bugizwe n'ivyo byinshi bihinduka, ariko kandi tukagenda dutabagwa na systeme z'ubwenge ze exista kugira ngo zishobore gusupporta canke gusutena ibitagenda neza canke ibitameze neza. So ico rero novuga nti urugo ni ikintu c'Imana. Imana yarahagurutse ubwayo yonyene irafatanya umugabo n'umugore ba mbere, irabahezagira, irabaha iyerekwa. Ndagomba kubibutsa yuko Adamu na Eva ikintu ca mbere Imana yakoze ibavugisha. Musoma Bibiliya hari igihe Imana yavugishije Adamu wenyene, ariko musoma kandi Bibiliya hari n'igihe Imana yabavugishije ari babiri. Imana yabahaye intumbero, genda mugiriki, genda mugiriki, genda mugira. Imana yashizeho intumbero. Birerekana yuko Imana yashatse kubumvisha ngo naho Adamu wamuravye ukaraba Eva ukamukunda ukavuga ngo uyu nakarakanje nakagufa kanje ukumvura muryoherewe, naho wumvise aje kukumara irungu, ariko genda kwibutse yuko muhujwe nanje kubw'intumbero yanje. Nimugwire, murondoke, mukwire mwisi, mudécouvre, mudevelope, uravyumva, mu explore. Imana ibaha intumbero twoza kuziga ko ziraryoshe nazo kandi ziragutse, ariko Imana ibashiriraho intumbero kugira ngo urugo rwabo rwubakire ku ntumbero z'Imana. Kuko muri uko kubakira kuri izo ntumbero z'Imana bigenda bibibutsa yuko iki ni igikorwa twinjiyemo kiri sacré, ni igikorwa twinjiyemo c'ubumana. Iyo twubatse tuba tumeze nk'abantu bagize gute, binjiye muri ministere, sinzi ko novuga, binjiye mu gikorwa c'Imana. Nico gituma urugo niyo migenderanire ya mbere twinjiramo turahira. Iyindi migenderanire yose murimo nta numwe yarahiye. Nta warahiye ngo papa wawe yitwe papa wawe, nta ndahiro mwagize ngo mama yitwe mama, nta ndahiro mwagize kugira ngo abo muvukana bacike abo muvukana, nta signature mwashize ku migenderanire yose murimo. Signature yonyene mwashize ku migenderanire ya mariage. Muraja mu imiryango iravyiga, iravuga ati okay, muragenda mu gihugu kirafata iminsi 10 n'ingahe kuraba ko mushobora kubakana, kiravuga ngo okay. Muraza mu rusengero barakora filtre yabo, baravuga ngo okay. Nukuvuga ngo izo zose ni inzego zigenda zikwereka uburemere bw'ingene ico kintu uri kuracinjiramo, kugira ngo naho mwamwinjemo mu bigumbagumba gusa canke muri emotion na sentiment, izo steps zose mugenda muracamo nizo zigenda zitahuza gravité canke lourdeur canke uburemere bwa engagement muri ko murajamo. Kuko murabona ati no kwinjira ntivyoroshe, nubwo kubivamo bisigaye vyoroshe muri no myaka, bivaye naho ubuzima n'ingene isi iri kiragenda imera. Ariko kandi nganda kwibutse ngo iyi niyo migenderanire yonyene ujamwo wabihisemo, wavyiyumviriyeko, bakanakubaza ngo uravyemeye, uravyumva, nta yindi migenderanire. Ibi byose rero iyo bitwereka uburemere, bitwereka erreur ya mbere Adamu na Eva bakoze, nuko bamaze gutangura kugenda ico bavuganye n'Imana mu mwanya muto baragikengereye. Hama murabona nabo ingene badukwegeye. Ariko ndakunda kuvuga ngo Adamu na Eva vraiment je naho ndabafitiye umuhari vraiment, naho ntako bajya batipe vraiment aho tuzohurira bajya abantu baradukwegeye. Ariko kandi rimwe mpora nibaza none je nawe twari kuba turi Adamu na Eva bakadushira muri kijya kibanza cyayo, ntimwari kugira rijya gafe si iyo abantu barabira kure uwumva menga baradukwege, ariko kandi namwe mwosanga mumeze nka Adamu na Eva, mbarizo mwicaye tiwe ari kubigenza gute. Ariko kandi baratubera icigwa kibi canke bakatubera icigwa ciza c'ivyo tudakwiye kwirengagiza mu rugendo rwacu. Kuko Imana
n'umuhanuzi mwiza. Abana banyu iyo mubahana hari ibintu badatahura mubahanye, ariko nibakura bakavyara bazoca babitahura. Hari abakobwa benshi canke abadamu benshi mumaze kuvyara benshi baciye bibuka ba nyina, bamwe bakiriho abandi batakiriho. Ariko urabe vyagusavye gushika ku myaka 23 kugira ngo usobanukirwe igitsure ca mama. Mama yagubwiriye igitsure ufise imyaka 5, 8, ntiwigeze umutahura, ariko uvyaye waciye umutahura. Urabona uwo mwanya, ariko uwo ni juste mama. Raba we na mama ekari hariya understanding canke ya comprehension. Imagine rero Imana ivyitahura wowe udatahura, ikubwira kuko izi ko udashobora kuvyumva, ariko ukabanza gukubitana imigere nayo. So ibi rero ndabitahura canke ibi ndavyumva, ndagomba kwibaza ngo mbega ni gute ngomba kubaka urugo rwanje. Je nabaye imfuvyi ndi umwana muto cane, uravyumva. So ariko kandi je nagize enfance canke ubwana bwanje buto bugoye, kuko naho Yesu yahinduye ibintu, ariko je nari umwana kubagana cane kandi ndi muto cane. Urabona nk'umwana ashobora nko kudubura muri primaire nka 2 urashaka guca wumva yide, uravyumva yingene yaba ari umwana toroshe. Nari babana bakubitwa iminsi yose muhira, gakubitwa n'imisi yose kwishuri, komplike nyene babana. Abahungu ba vrai je rimwe na mpora abavyeyi bafise abahungu mu nko kubaga ntimwikaruma abahungu ntitworoha vraiment, kuko hari gihe usanga abavyeyi b'Abanyafrika mukunda ikinoma naho ngaha mu bikora mwinyegeje, ariko kandi hariho abana baba bagoye vraiment. Ariko ugasanga bene abo bana bagoye nabone muri Afrika tendance nuko bene uyo mwana arakubitwa cyane, agakubitwa cyane. Je nakubitwa kwishuri, bakaza babana bakubitirwa kwishuri, wataha bakakongera. Ariko ugasanga tu kubera ukuntu uri turbulent canke ariko uteye canke umeze, ugasanga urakubitwa canke imisi yose uri atake. Rero bene abo bana bama bari atake imisi yose mu buzima bwabo, bama bariko barakwegwa matwi, bama bariko barakosorwa. Je naho mama yabavyutse habaye ikosa mu nzu yabari surikari je narikoze, kandi vraiment 9 ku 10 yabari je narikoze, ntiyarinda kuba yahishuriwe. Uravyumva niko vyababiri. Hariho rero abantu baba bameze uko. So rero bene abo bana kenshi tugira ibibazo mu miryango, abana baba bameze uko, kuko bene abo bana barakarirwa. Ariko buhoro buhoro iyo ukarigwa, iyo abantu bagukarira cane canke iyo wa muri mu makosa, ugenda udevelopa umutima ukomantaye, hama ukadevelopa n'umutima ukwiproteje, kuko uzi ko anytime niwe uza gusanga uri mu ikosa. So bigutuma kuba umwana w'amayeri, bigutera kuba umwana yiproteja, yiyubakira ibihome, kandi ukagenda wirinda ikintu cyose coza kugukosora, kuko correction icika nk'ikintu kigucisha bugufi, kuko baragukosoye gushika naho imisi yose ukagenda wubaka ibihome vyo kugira wirarire, kuko correction zirashikana zikakudiminiwa, ukumva uriko uratakaza agaciro. Naho ubura umwana muto uradevelopa ama reflex ya protection. Rero ncankura meze uko, ego Yesu arankiza. Ariko kandi rimwe na rimwe ikintu nabonye muri psychologie baravuga ko nta kintu kiza n'umuntu muri maturité kigeza ku rugezo rwa mariage. Urashobora kwiga amashuri, urashobora kuvoyager, urashobora kugira ama experience y'ubuzima, urashobora kugira carrière zikomeye, ako nta kintu kizana umuntu wese muri maturité nka mariage. Mariage niyo migenderanire ya mbere ihari yashizweho ituma umuntu akura ubwana bukamuheramo. Reka ndabaha akarorero, imigenderanire yose mwabayemo mu buzima, ufise abagenzi bagukorera ibintu udashaka, urabaheba ukabakwepa, akanakwandikira message ukavuga ngo ndi busy, ariko uwo mukaba murahejeje. Ubwiza ukuru ukamubwira ati je ujya muntu twarahejeje, umunsi umwe yambwiye uku turahejeje. Ugasanga ibintu byose biza bigushira muri contrainte ushobora kubivamo. None bigenda gutushitse muri mariage, ko mariage yoyo ata option wahawe yo kuyivamo aussi facilement canke mu buryo bwiyoroheje. Iyo yisanzemwe ibigupinga uca ubigenza gute? So uca wisanga mariage na ga prison Imana yaguteguriye, ako ga prison ugashizemmo ugomba kunyoroka, isiko ugomba gukosorwa, ugomba guhinduka. So turahinduka canke urapfa. Nico gituma dushika muri mariage tutabohotse, hama bo twubakanye akaba ariho bagira amasanganya.
ariko ukavyuka mu gatondo usanga kuko bitari vyoroshe kuyinjiramo siko biza kukorohera kubivamo, kuko hariho inzego utegerezwa gusubira gucamo zo kuja gusigura igituma ugira ubivemo, siko? Rero contrairement ya migenderanire yose wagiye uravamo, mariage ntibapfa kuyivamo, siko abantu b'Imana. Ariko rero nasanze ako ga prison karakenerwa, kuko mariage umuntu mwubakanye Imana imuha ibanga rikomeye. Reka nakubwire, umuntu mwubakana muhura mukuze, ariko Imana imuha urufunguruzo rukomeye rw'ubuzima bwawe ku buryo udashobora kuvyumva. Niwe Imana iha uburenganzira bwo gukora ahantu abandi bantu bose batigeze bashobora gukora. Aho abantu bakora ugaca ushiraho distance, none uwo mwubakanye uza kuyishiraho gute ko mujyama mu gitanda kimwe mugasangira ibintu vyose, uza kumukwepa gute? Yani ni kupona wala ni kukufa. Imana yaravuze muri Genese, iravuga ngo umugabo azosiga se na nyina, azogenda kubana n'umugore, bazoba umwe, bazoba karamata. Niyo migenderanire yonye nibaho yo muri Bibiliya ivugwa ngo tuzoba umwe. Wewe n'umwana wawe waruzi ko mutari umwe, wowe na papa wawe urazi ko mutari umwe, wowe nawe muvukana urazi ko mutari umwe. Umuntu muba umwe n'umuntu mwubakanye. Niyo relation yonyene yo muri Bibiliya Imana yahaye iyi dimension, aho ibintu bibiri bicika kimwe. Ibindi bintu bibiri bicika kimwe ni Imana n'umwana na mpwemu yera, aho batatu bacika umwe niho honyene iyo formule fonctiona, aho batatu bacitse umwe. Ibi biratwereka yuko iyi migenderanire iratwigisha yuko no muri mariage no mu ngo zacu turi mu migenderanire itari parfait, idatunganye. Nkuko n'imigenderanire yacu na Kristo, ku ruhande rwa Kristo iratunganye, ku ruhande rwacu ntitunganye, ariko niwe atunganya vyose. Nico gituma no muri mariage Imana itwemerera kubana n'abantu bari imparfait, kugira ngo uko twese tutari bazima, tutari beza, Imana iduhuze, itwigishe urukundo rutavuye kubwo gushobora, urukundo rutavuye mu kuko ndabimerita, ariko rugomba kuba urukundo ruvuye yuko narabihisemo. Yesu yaraduhisemo ngo tukira abanyabyaha yaradukunze. So muri mariage iyo ntahura ubucuti bwanje na Kristo, ngomba no kubutahura, bukamfasha gutahura ingene ngomba no kuba no muri mariage yanje mu gicapo c'ubumana. Nimwatakaza dimension y'ubumana muri mariage ziriko zirabaruhisha, ziriko zirabananira, kuko mwatwaye dimension humaine canke urugezo rw'abantu rwo gusobanukirwa, kandi urugezo rw'abantu ni ruto, n'intumbero z'abantu ninto. Nimwubaka kugira ngo muvyare, none nimwamara kuvyara uravyumva ngo je ngumva ndashaka mariage, ngo ndakuze, ngo ndashaka abana, ngo ndakunda abana cyane, pastor musengere ngo ndonke umugabo, ngo ndakunda abana, yo ndakunda abana, musengere ndonke umugabo, ndakujya ngo musengere cyane pastor, ngo ndonke umugore, ngo ndakuze, ngo ndakuze, ngo nanje ngifoko ndonka, ngifoko nanje, uravyumva. Reka ndakubwire, iyo ubakanye n'umuntu ushaka abana, none uronsa abana, ni kubera iki mubandanye? Iyi ntumbero zawe ari zito, n'urugendo rwawe rurabiha. Iyi ntumbero zawe ari iz'abantu canke ari iz'umubiri, n'urugendo rwawe rucika ugumubiri. Sinubaka kuko nkuze hama ngo nza n'umugore, nkuko umenga umugore ni complément d'objet direct, ngo nararonse akazi, ngo ndafise carrière, ngo naronse amafaranga. Hari abantu usanga bavyimbira gute ngo naronse, ngo ndafise inzu, ngo ndafise, ngo ubu ndakeneye umugore, nkuko umugore nimenga ni accompagnement canke ni dessert. Uravyumva, urabona washitse ahantu yarageze dessert. No, iyo turiko turubaka kubera impamvu z'umubiri, ingo zacu zirabiha. Ariko iyo turiko turubaka dutahura yuko urugo ari igikorwa c'impwemu, ntako bishoboka ngo urugo rwacu rubihe, kuko ivy'impwemu ntibihera. Nako navuga nti jewe kuko kuntu nakuze ngize mariage, rero umugore wanje agaca yubahuka, rero agatangura akavuga ibintu bitameze neza muri je, ngabandi aha rero ntibakora ko iki n'igiti kiturigwa, epurutana no muvuga butumwa, uravyumva muvuga butumwa yakumuriro. Ariko ukagira nkunda kuvuga ngo mariage ni muri ring ya box. Muri ring ya box ari ahantu batwara umu boxer bakakugaranira muri angle. Iyo bakuzanye muri box bakagushira entre iyi migozi niyi, baraguhonda bakaguhondera, nta rimwe ubura nikigutabara. Muri mariage bwira mu mico uti uzohondwa vraiment. Uravyumva?
swa turatanga imihoho canke ugapfirayo. So ukumva hani bakora ko hani yo cyane rero nka twega abagabo b'abanyafrika turi biti biturirwa. Uravyumva hari ukuntu umugore ashobora kubwira ikintu cumvikana ariko wokavuga ati ndaguhoye ton ico wavuze cari cako uburyo wakivuze, volume wakoresheje, ingene wari uhagaze, ingene wari ukoze mu mifuko, ivyo bituma nico wavuze gicika. Abagabo b'abanyafrika amina kubasana. Hama hagati aho onya nkagenda kwigisha nkaja kuvuga ubutumwa. Uravyumva muri rukaka ariko nkumva natashe. Uravyumva nkumva gusa ndabuza amahoro, nkumva umenga vyamye bingora kumva ko je novuga ubutumwa hari umuntu ari karampinga kubera ikintu dupfa. Ivyo bintu namye numva ko je noca ndemission. Kwicara muri eglise nkumva ko hari umuntu ari karampinga, mfise ico ndamwiyagirizako ntaragitunganya, narumva ko na microphone no yiheba. So iyo ni exigence mu vy'impwemu nishirako, ariko ndashobora kubona ingene imigenderanire mfitaniye n'Imana yatabaye mariage yanje. Iyo hatari kuba hariho gukunda Imana no kubaha Imana, nta kuntu je mariage yanje nari kubuno musi ndiko ndakwigisha ngaha kandi aho nari kuba nkijije, kuko narumva yuko vraiment hariho ama blessure yo mu bwana mfise ku buryo nta permeta ko hari umuntu numwe ashobora kubahuka je bakankosora, kuko impome zanje zari zikomeye, ibinzitizi zanje zari zikomeye, kirazira gushika ahantu hamwe. Je nakuze kubera gukarigwa, kandi wana muntu yamakarigwa cupfa kare, upfisha abavyeyi kare, hamugaca uri mukuru uri imfuvyi. Je nakuze ntakunda umuntu anyitwararika, biranyorohera cyane kuja ku bantu, mfise umutima w'abantu. Ako umugore tugize mariage akaca atanga ibyandiro by'abindi byo muri Afrika babigisha ingene abagore bafata abagabo, nkabona ashaka kunkorera ibintu aje kumbaza ivyo mfungura, je sinigeze ndonga umuntu ivyo bi affection, atangore kunyibazisha ibintu ngo ndakugaburira ngere gute, navyanka nawe agatsitara kuko nawene yumva ko agomba kubinkorera, nkabikubita ishuti nkumva ni ariko urumva ko utwo twose n'utudieze ku bantu bazi umuziki. Uravyumva utwo twose n'utudieze tuba turutundira muri mariage. Turiko turatandukana ca gihe turi muri fiançailles, twa telefona natwe nta na mobile zari zihari bwa dutelefonane ni kuri telefone fixe, akarinda kuba ari muhira tumeze nk'abashatse gushwana mugaca mwikawushanya 3 jours. Ariko muri mariage naho muja uvyuka ari ngaho ukaryama ari ngaho, ibitakosowe rero biraza gucika urudubi. Uko vyiyongera ku bitakosowe neza bigacika iyarara ryuzuye ryasashe yanyu ya noire. Uravyumva, kandi bataza no kwevakiwa kuko nta trash, nta uza kuza kubitwara, ni hapo tu. Uravyumva, nta cagikamyo co mwikartier kiza kuza kubitwara, bigomba guherera hagati muri mwebwe nyene, siko? So ni gute none urugo rwawe gokira nimba Imana idafise ijambo rya nyuma mu buzima bwawe? Bantu mwubatse, uwo mwubakanye nimba yubaha Imana izomukumarira amanyamafisi. Imana yakoresheje umugore wanje mu kuntahuza ko jewe ngwaye, naho mfasha abandi ntangura kubona ko jewe ngwaye, ntangura kubona ibintu ngomba kudiringa navyo kumusaraba, nkabizanira Yesu nkabimuririra. Nta muntu numwe yegeza bicokoza nkuko wewe yabicokoje. Uravyumva, niwe yarafise urufunguzo rwo gucokoza ivyondo biri munsi ntanzi nuko mfise. Uravyumva, ariko ko bija habona nkagenda numva yuko ngomba kubizanira Yesu kugira ngo abimfashe. Kuko abantu mu rugo bameze kumwe baba bagowe. Adamu na Eva bishwe nuko babona ibintu kumwe. Iyo hagira umwe agira opposition ntitwari kuba turi mu kaga, ariko babibonye kumwe. Na Ananiya na Safira hageze kwiba Imana babibonye kumwe, baca babahamba umunsi umwe. Iyo mu rugo mwama mubibona kumwe mupfira hamwe bakabahamba hamwe. Rero Imana ntiyaduhuje ngo tubone ibintu byose kumwe, ariko Imana yaduhuje ngo mu butandukane bwacu dushigikirane, umwe akoresheje ingufu ziwe agatabara intege nke za mugenzi wiwe. So kuza mu rugo ngo ushake guhindura uwo mwubakanye ngo abone ibintu nka wewe ni objectif itagiramwo Kristo na gatoya, siko? Ariko mwubakana kugira ngo umwe yunganire mugenzi wiwe mu buryo Imana yabahuje. Hari ivyo afise, hari ivyo udafise, hari ivyo ufise, hari ivyo adafise. So iyo turiko turakura rero mu rugendo rwacu gukubaka,
twiga gukunda abo twubakanye apana kuko ari beza, ariko twiga no gukunda ububi bwabo, twiga no kubakunda muri faiblesse yabo nk'uko Kristo adukundana n'intege nke zacu. nakomeje kureba